kubera iki ibinyamakuru bidashima kuvuga ku ntambara idasiba kubera muri Kongo. Intambara zo mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo imaze kwimura abantu bangana n'imiliyoni 7 baba hagati mu gihugu bahungira mu bundi burere canke mu bindi bihugu. Haheze imyaka irenga 30 mu gace ka Este ko muri RDC habera intambara, ariko igitangaje nuko atakinyamakuru na kimwe cigera kivuga cyane kuri izo ntambara zibera muri Kongo. Mu gihe ugiye kuri YouTube, Twitter, Instagram, YouTube usanga huzuye ko amakuru avugwa mu ntambara z'Uburusiya na Ukraine, intambara za Israel, Palestina, ariko niga kuzosanga ko intambara zibera muri RDC. Ni gute igihugu nka Kongo arico giha muri bimwe mu bigwanisho birohonya nganda amatelefone akomeye za ordinateur, ariko kikaba igihugu kitigera kivugwa na rimwe mu gihe kiba kiri mu magumi. Umunyamakuru akaba n'umushakashatsi yitwa Paul Rogeri niwe avuga ko ugerageje kuraba ikinyamakuru ndetse n'imyaka iyi ntambara ibaye muri Kongo yatumye haba ukurambirwa no kuruha kw'abanyamakuru kudasanzwe, kuko ntivyumvikana ingene bo kwamba bavuga ku ntambara idahera buri munsi buri saha. Bivuga ko abanyamakuru ubwabo ko ari kure hanagoye no gushika, ari nayo mpamvu abakongomani ubwabo nyene bavyivugira yuko ico bakibituma bama mu nduru nuko hari uburemere bubiri ndetse n'ingingo zibiri zituma bama mu nduru. RDC ni igihugu gitunze ubutunzi kama gusumba ibindi bihugu vyose vyo ku isi. Hari n'ibihugu vyifuza ico gihugu kuhaba. Wowe bibaza ko ari iki cyotuma nk'ibihugu bitura vyifuza kuba mu gihugu ca Kongo? Nta kindi atari kubera ko ibice 80% bifise inzahabu korobate nikere gusumba isi yose nzima, kandi hari inzahabu ziruta inshuro 6 ziri mu gihugu c'Ubufaransa, aho naho ni mu gace ka Kivu. Izo nzahabu zigatuma imihari y'intambara idasiba kuhavugira, kuko hari gituma banahagwanira. Ari nayo mpamvu n'abarundi bayamaze ngo agakecuru gato y'uruhindu kahita mu ruganda. Ivyo rero abakongomani nta nico bibabwiye, ahubwo ico bakora ni uguhunga igihugu cabo bakigira kwibera hari amahoro mu gihe basize inzahabu n'ibindi vy'agaciro iwabo. Haheze amezi make abanyagihugu bo mu gace ka ruguru ka Kivu bahunga bagenda kuba ahandi kubera intambara yadutse muri ako gace, mu gihe bobo bagiriza igihugu c'u Rwanda ku bufatanye n'umuhari wa M23 ko aribo badasiba kubagwanya igihugu ca Kongo. Iyo tuvuze intambara ngaho muri Kongo nkuko bisanzwe binakogwa, hari abagwanyi b'abasirikare baza bakarasa buri muntu wese aba muri ko gace bataravye umutono mukuru. Umunyamakuru akaba n'umushaka